tubanje gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala niwe yaturemye twese dushira ngaha ku isi, aradushoboza no gushobora kumutahura mu bikorwa yakoze mwirema ryiwe atawundi babangikanye, no mu kudufungurira no mu kuba itashatse kingo avuga ngo bakigaca kiba. Niwe dusaba imbabazi iyo dukoze nabi biterwa n'imitima yacu, akaba ari nawe twizigirwa, atavyaye kandi atavyara, atana kimwe canke atanu umwe twoshushanya nawe. Ndemeye n'ururimi rwanje nkabigaragaza ku mutima, ndemeye n'umutima wanje nkabigaragaza mu kubivuga no mu ngiro ko atari n'Imana ikwiye gusengwa atari Imana imwe Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalal. Emera kandi ko na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana kongera akaba n'umushumba w'Imana. Nyuma y'ivyo Allah subhanahu wa ta'ala yarategetse abemera Imana ababwira ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ati ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni kuvuga muri aya y'ijana mirongo 82 ijana mirongo 82 ijana mirongo 83 yo muri surati al-Baqara igice cya kabiri ijana mirongo 83. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya aratubwiramwo imice itatu canke icyo kwita inzego zitatu. Hari ubwa mbere na mbere ari imani, ya ayyuhalladhina amanu iman kutiba alaykumus siyam, harimo siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, hakabamo icyo bita takwa. Kuri iyi aya muri uku kwezi kweranda kwa Ramadhani barakunda kuyisoma cyane, turakunda kuyisomerwa n'amashehe n'abayimamu mu misigiti. Ariko jewe nari nashatse yuko tubanza tugatahura kwanza ngaha abantu bahamagawe n'abantu bahawe itegeko. Kwanza tubanze turabe neza ari imani, abahamagawe muri iyi aya kuri imani. Abahamagaye muri iyi aya ni abafise imani s'abayisilamu n'abemera Imana. S'abayisilamu kuko kuba umwisilamu ni kuba umwemera Imana n'ibintu bibiri bitandukanye. Ari muslimu wali mu'min. Ni kuvuga umuntu kugira ngo abe mwisilamu ni shahada. Shahadu Allah ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu. Abaye mwisilamu. Mugabo imani iza kuza kubikorwa. Amal. Imani iza kuza kubikorwa mwanadamu akora muri vya bikorwa Allah subhanahu wa ta'ala yategeka. Iyo umuntu abatoye shahada akaba mwisilamu ntabararonka imani, ntibacavuga yuko yabaye umwemera, bavuga yuko yabaye umwisilamu. Bitandukane yuko hariho n'abandi bantu bacanga ibintu bavuga yuko hari umuntu umwinjira dini. Twese turabinjira dini, nta muntu n'umwe atari mwinjira dini, kubera ko idini ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mutume yararihawe, ni kuvuga yaratumwe. Ya aya zaraje mutume mu kuvuga mu mareka Jibril wa salatu wassalamu yaramuje ko amutegeka ivyo avuga, ivyo asoma, ivyo yiga, hamara vyiga atamubwira ati amutegeka kuba intumwa, no kuvuga kubyigisha abandi ubwo buhanuzi. Ni kuvuga rero iyo bariko baravuga imani, umuntu yagize imani yabaye umwisilamu hama atashira mu ngiro za nkingi z'ubwisilamu na za nkingi za imani muzo ashoboye, kuko hari inkingi z'ubwisilamu atari umuntu wari wese ziraba abantu runaka, n'izindi ari buri muntu. Sasa rero izi umwisilamu yatuma maslahi kugira ngo bitandukane neza. Aha Allah subhanahu wa ta'ala yavuga ati ya ayyuhalladhina amanu, ya ntavuze ati ya ayyuhal muslimina cyangwa ya ayyuhal muslimu, oya ya ayyuhalladhina amanu. Ari muslimina umuntu kuvuga umwisilamu umunsi umwe bakubwira yuko abantu bari barovyi indwi baravuyeyo iyo bava kuroba, baca bagenda ku ntuma y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baramubwira ati kweri twumvise inyigisho zawe kandi turazikurikira, guhera no munsi turabaye abisilamu. Bagenda mu muji, bagenda barigamba Madiani, bagiye barigamba baca ni kuvuga Allah subhanahu wa ta'ala
acamanura umumarayika abwira umumarayika Jibril genda umubwire mutuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati bajya abantu bahejeje kwinjira idini ntibigeze bagira gute ntibabaye abemera kara bara la yuminu walakin yaslimu ntibigeze baba bemera ahubwo gusa babaye abasilamu biki babaye mu bicisha bugufi no kuvuga babaye muri yanzira y'ubwisilamu mugabo imani ntibaratangura kuyikorera bitavyumvikana yuko ngaha rero kuba umwisilamu no kuba umuntu yemera n'ibintu bibiri bitandukanye ati bitandukana gute cyangwa tubitahura gute no kuvuga umuntu afise imani n'umuntu w'umwisilamu umuntu ashobora kugenda akaba ari umuntu akinywa inzoga aba ari umwisilamu ari umuntu adasari uwo ari umwisilamu bakamubona na gakofero uwo n'umwisilamu bakamubona na hehe uwo n'umwisilamu hari kuko je namaze kubona ahantu henshi umuntu agenda mu kabare cyangwa akagenda ahandi hantu akakora amasi mugabo bavuze iby'ubwisilamu bagaca batangura kugira gute guterurana reka nkwereke imasira nk'ubu nk'akarorero ashobora kuba ibyo byose abikora akaba ari nko mu kabare cyangwa ntibyemewe sindiko ntashaka kuvuga ko kuba mu kabare umwisilamu byemewe anaudhu billahi min dhalika Allah dukinge no kuba muri ivyo Allahumma amin ni kuvuga mugabo gusa ibyo byose akaba bikora akaba ari umwisilamu mugabo akaba aje no mu kabare mugabo ukamubwira ati nukuri ivyo byose byabaye ivyo byose twafunguye wanyoye n'akayoga mugabo ijyanya matwari hariya ni ingurube wallahi wa billahi ndazi yuko mwebwe muzoca muwega bungana muzokashura hamwe muzoca mubipfa kubera ko mubwiye ko ari inyama y'ingurube uwo n'umwisilamu mugabo umwemera mana wa wundi afise imani ariwo ngaha yahamagawe yayohladina amanu yewe bantu mwemera kubera ko mwana mufite imani reka rero turabongerereza n'indi imani kugira ngo mwebwe mube mu bandi bantu mu ruhindi daraja turabaha icyo bita suyamu abantu bemera ni kuvuga abemera mana n'abahe abemera mana Qur'an yaravuze ati alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ni babandi alladhina yu'minuna bil ghaibi babandi bemera ivyo batabona ali ghaibi ivyo ni kuvuga ibitaboneka abamarayika Allah mtume abo nabo turiko turabona ubunyene amajini n'ibindi biremwa bitaboneka tutabona muga turavyemera yuko byabayeho nuko bibaho abo rero ni babandi wayuqimuna salata urumva honyene babandi batabatsimbataza n'amasengesho 5 ku munsi hamza salawat abo ni bemera wamima suko konyene kugusenga nuko gusenga konyene wamima razaqnahum no muvyo Allah yabahaye yunfikuna baratangamo muvyo Allah yabahaye baratangamo byumvikane rero yuko abemera mana nabo nyene andi aya muri Qur'an yavuga ati qad afraha almu'minin abantu kuvuga barahiriwe babandi bemera imana alladhina hum an salatihum khashirun au daimuna babandi ku masengesho yabo ni daimuna ni kuvuga cyane iyo bumvise abari ku masengesho bicisha bugufi cyane bumva intuzeyi bumva mu mutima ari khashiruna nukuri mu mutima bakumva bafite ubwoba cyane bwa Allah subhanahu wa ta'ala au cyane daimuna ni kuvuga niba ntibavako ku masengesho yabo aho rero ni kuvuga wa wundi uwo muntu abafise dalili zo kwemera cyakora sivuga ngo umuntu ngo aba ari byo bintu gusa biranga umuntu yemera oya mugabo abuntu umuntu idalili ziboneka zo kumugaragaro ziboneka zo kumugaragaro nizo nkwereke kwanza Qur'ani yarabanje irabatandukanya kugira ngo itawhidi ibintu bijanye n'imyemerere tawhidi yumvikane kwanza kwemera bisobanurike akwemera ari mu imani akidatu wa tawhidi ni kuvuga ni kwemera ku mutima ni kuvuga ni kubohera ku mutima ico kintu wumva kikuri ku mutima wewe gituma uri mu Islamu wewe arambara jilbab urambara inkofero uraja mu musigiti ata muntu umwana ndakubwira ati utagenda gwe gitasi inico kintu bita kubohera ku mutima kubohera ku mutima mujanye no kwemera ukabigaragaza ku rurimi kauli mu majambo wa amali no mu bikorwa aho rero uba ushobora kuba uri umuntu yemera ivyo rero no kuvuga nivyo bintu bitandukanya umwisilamu n'ugutemera ati kubera iki ushimye kunyuzamwo cyangwa kuvuga ico kintu kibyanye no kwemera n'abemera n'abayisilamu bagarabwo bara subhanahu wa ta'ala kwemera na isilamu ni ibintu bibiri bitandukanye naheje kuvuga ngaha ruguru mugabo gusa aya ntiyahamagaye abantu bemera mbega ni gute ushobora kubatandukanya abantu batemera tubwe aho ndiko ndabona muri no misi ahantu tubaye misigiti myinshi naho tuzaturacha naho dusengera
abantu benshi tubona imisigiti yaruzuye mugabo imbere yuko Ramadani iba nta bantu nabamo baje mu musigiti wasanga swafa imwe zibiri nko ku musigiti je n'ansengera hari swafa zitatu zibiri mugubu ituronka naho dusengera abo no kuvuga ni babandi barabayisilamu ni kuvuga Ramadani no kuzuza isomo iraje Ramadani iraje bace bajyuzura mu musigiti muri iyi minsi ya mbere mashallah hagati nta n'udasura kubabona impera zo mu kuvuga mu mpera udasura kandi kubabona kubera ko irayidi iregereje mashallah ni nabandi no ku munsi birayidi bobo ntibitayeho kuba nkumbura iswa yarakiriwe itakiriwe oya bobo ni kuvuga ni kwambara impuzu nziza zibuze mu muryango usanga ntibahuza impuzu nziza abana batazirose ntibahuza ariko gusa sibyo sinabyo abo rero ni babandi usanga bafite usemwa umuyisilamu wa wundi alladhina ansaratikum khashirun ni wa wundi canke daimun ni wa wundi aguma avuga ati ya rabbi Allahumma takabbal salawatana wa du'atana wa siyamuna ya rabbi ndagusavye nyemerere amasengesho yanje bisabisho byanje ni kuvuga amasengesho yanje bihagararo byanje niswa umuyanje ubu ni wa wundi mu mutima wiwe afite ikintu bita imani reka nkwereke imani ni nk'ubu masirahi nko ku bantu bakiri b'abasore bugwaruka iyo mu buzima umuyisilamu iyo dufate ari maasi agomba gushikire urumva umutima ushenguwe urumva umutima vrema utarohewe urabura ukungene ushobora kubaho ukumva wo mu mutima sibyurimwo ukumva mu mutima ni kibazo abo rero nibo bantu Allah subhanahu wa ta'ala yahamagaye ngaha ababwira ati rero bemera mana kutiba alaykum siyamu murategetse gufungwa mu kwezi kweranda kwa Ramadhani kwa Ramadhani hariho nandi mafungo suba ngo ni kubera ko ari twe gusa dutanguwe hariho n'abantu kama kutiba ala alladhina min qablikum mu bitabo byose baravuga yuko nabemera mana bo hambere barafunga twere natwe nitegeko nkuko abo hambere abakurambere bacu bategetse ivyo rero niho ufise imani ugacufunga uzo uri kuraharanira icyo bita takwa kutinya Allah kugira umutima ukomeye kugira umutima ushobora kuba muri ibi kugira umutima ushobora kwerekana ko ari sawa kugira umutima ushobora kukwereka ati ibi ni halali ni haramu kandi vraiment nawe ukavyitwara mu kunyene ari ibintu abantu benshi bitiranya umuyisilamu ni mwemeramana kwemera imana ni daraja ni kintu kuvuga ni peta ni intera abanyarwanda bavandimwe bacu abanyarwanda bita intera ni intera umuyisilamu aba yarose mu mutima kuba umuyisilamu ni babandi usanga no muri Ramadhani mashallah arishira ko akagira baba mu Ramadhani heza atatariya usanga ni kibazo abo nibo bantu bashobora bavuze yuko bemera imana kubera iki ni kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo iyaya bitandukane neza muri surati al-Bayina 96 aya ya 5 ambatari ya 4 kumuradi nshobora kuba ningaho nyene yaravuze ati wama bismillahir rahmanir rahim wama umilu ila liyabudu Allah mukhlisina lahudin wama umiru bobo nta kintu na kimwe bari bategetse ila ya'budu Allah kiretse ni kuvuga gukorera ibada Allah mukhlisina lahudin kandi no kugira ngo batimbatazira idini giwe urumva nyene tegeko bakunde kuvuga kiretse gusenga Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahudin nyene iri dini ritsimbataye nabo nyene baritsimbataje hunafa wa yuqimuna salata mbere rero babandi no kuvuga bamaze bake umaze kuba wewe wategetse ibi ukabikurikiza Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati nta bindi bintu rero birenga kuri ivyo hunafa au yuqimuna salata kiretse kuba utsimbataza amasengesho wa utu zakat kandi tongera ugatanga ni zaka kubatunzi wadhalika dinul qaima aha nawe nyene gitobanuka hari zaka ni sadaqa izaka itanga rimwe mu mwaka isadaka ni ivyo bintu ugumutanga wasadaqa bil husna isadaka niyo ituro ugumutanga mugizaka ni shikanwa litangwa rimwe mu mwaka n'abakire
mukhlisina lahu din hunafa yuqimuna as-salat wa tuzakat wa dhalika, kandi abantu bakurikiye inzira dinul qaima, bafite idini ritsimbataye. Inshallah taala ndibaza nshobora no kuba natahulitse. Niyo mpamvu nkunda kubabwira naje ndi umwana w'umuntu, nshobora kuba nihenda basanga nkumbure nashoboye kuba navuzemwo ibintu bitari byiza cyane bishobora kuba kwita kuryohera mu majambo nakoresheje. Wallahi naje ndi umwana w'umuntu ndashobora kwihenda. Allah nibo mumenyi gusumba twese, kandi ni nawe twese tugaragarira. Ni wa Allahu alam wa billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi